Ndabaramukije vana mutumbere hose no bisatoka burungu blacktiv.com isagatu Facebook cyo kimoso dusangaho ni atango manzi nimwe mugwe na bi kuri micro ndi kumwe na Frank kuri kamera uyu munsi twaje muri conference de presse ya Ingo Live Band musazi urimo abaririmbyi batandukanye harimwo na Kolly asazo ari mu producteur wanashaka bro vipi safi meze neza yego meze bwabo yego Kolly nawe uri muri Ingo Live Band kandi usanzwe uri mu producteur tutavuga ivya compte tutavuga ivya ibikorwa vya mwagiye gukora madushikije no munsi chakumya kuri Kolly gati kiyumika kanyeka Kolly ki ari mu biki muri no miss konde nari maze imisi ndi muri ibi bintu kwera ni projet nini cyane nivyo nari maze mu minsi mbwa ndafise ibindi bikorwa vyanje nzobandanya nanje nkora ku ruhande rw'iwanje mbwa ibintu vyari bimfashe no minsi vyari kuko murabona ko ari ikintu gikomeye cyane tuca ku mayi gato ingene bimeze ibyo migambi inzu yose mwadushikirije canke mu mayangi mu majamu make kugira ngo twumve batari mugaba bimenye ibyo migambi yose ndwi twavuze vya management vya bar vya club vya ma festival vya concert n'ibindi no gufasha aba artiste byose bizogenda ku mwanya ko urabona no munsi turapresence igikorwa ca mbere ukurikira hazozakurikira ibindi bikorwa bitandukanye kujyanye twabivuze ko biri muri projet zacu ku munsi wa kabiri take mutu nimwe muzokugura kabare kanyu gashasha Ingo Club ego kavuze ko canke kubizo bigenze se muri zo meze gute abatume ni bande abatumiwe bo ama invitation adosohokejo kuko uwari wese aratumwe nawe uzobutumiwe hama nkuko tuma tubigira muri Ingo Live Band turangwa n'urukundo ku ba artiste bazoshika bazohabwa ijambo mubo tuzohama invitation kurashaka guha invitation umuntu akaba nta mwanya afise cyo gituma numva bitari ngombwa ngo mvuga ngo tuzoha invitation bana kamugaba aho tuzoha bazoshobora kuhashika muzamubabona bamwe bazoronka kanya bazoshika haje bagira ico babwiye abafan baje mugweraheza Kolly bavuze ko mufizo gukora studio d'enregistrement igezo gwego gwo hejuru ko no bivuga bashaka kugira na live umuntu azo ari kararimba indaye muri studio ariko nawe sanzwe ufise na studio wawe muri kano kanya wuguruye nubwo itaja kumugagaro cyane gose akira hari ku batabizi wega Kolly ko bavuga ati wowe uzori kura kwa muri studio nyene kandi uzori kwakora kandi muri band kandi no muri studio yawe kandi ivyo zo managinga gute meze gute icambere studio live ntabwo nshaka kwikora mo jenyene naba bari muri band nga harimo abandi bafise ibindi bikorwa bokora je nkaza kumarira nk'umu directeur general ahera heze indirimbo canka agira ikiko ni studio idakoramo umuntu umwe deje uravyumva hama ibindi bikorwa ndafise pembeni navyo ni bikorwa vy'iwanje personnel mugabo ibikorwa vya band navyo birahari ubwo zostani zizova zigongana mugabo ndashaka kugongana kuko ndashaka kuvuga naje umukiriya we wanje nkamuzana muri studio nyene ya band hose n'uburusho butandukanye bivaye na projet nyene dushaka kwikora utini abantu bagire amakenga nta makenga kabisa kuko niterambere umuntu arashaka gukora mu studio zinga arashaka kuba afise imiduga itatu agendesha uno musaka agendera muri uje agendera mu undi c'est normal mbega Kolly ubu nawe muziki ucagenda gutse vyeke kare yo muziki kwera karere muziki rabana kuko urabona no muri Ingo Live Band deja indirimbo yasohotse ndimwo ni ya kariyeri yanje kwa kuririmba na production ndimwo kariyeri solo na ni kina kuririmba live deja byose tujana umva ngo manjani impande kariyeri solo nagushindimbo zoye personnel nawe meze byose irabandanya kujye nyene ubwo ahantu bavuga ati nk'abafanzi bakora bavuga ati ino bintu ko yamuvuna ntazazoshobora bizomuremera cyane wowe babwiye umugabo yipimira impande y'ibibazo karaba kufise capacity yo guterura poids lourd nimba je nshobora gukora ivyo abantu bakumva ubwoba kuma bansengera bantera intege kugira ngo ejo bazumve ndiko ndaterura ikindi kiboro batari biteze ko noterura ko reka kwifuza amahirwe menshi je kwa urakoze cyane merci beaucoup